Haleluya. Nurinda kwiyumvira ibikorwa byanye ibyo wakoze kwibaza ngo je ninakora ibi ngo niho Imana izonyemera. No. Haleluya. Imana izokwemera kubera wizeye umwana wayo. Amen. Banywanyi bahori Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze dusenge. Dushimire Imana urukundo rwayo n'ineza yayo. Mana nye n'ububasha, Mana nye n'ubwiza n'ubutware, ndaguhimbaza, ndakuririmbira ishimwe, ndagutazira, uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda, uri Imana yadukunze kuva kera isi itarabaho, kuko watwiyumviriye ko kuva kera. Mwami Imana ndakuninahaza, ndagushimira urukundo rwaguteye gutanga umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise mu ijuru, ukemera kumutanga kugira ngo bamwizera ntibapfe rubi, ariko baraga ubugingo budashira. None murabo natwe twarashikiriwe, kuko ntitwarabo kubaho, twarabo gucirwa kw'iteka, ariko kubw'urukundo rwawe twaracunguwe n'amaraso ya Kristo. None uyu munsi turidegembya, uyu munsi nta bwoba, kuko tumufise turamahoro, kuko tumufise turakomera, kuko dukomezwa n'ihumure ryiwe, kuko aduhumuriza uko bukeye n'uko bwije mu ijambo ryiwe. Ngo ntimutinye, ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. None mwami wanje ushimwe kandi wubahwe kuri urwo rukundo n'ubwo buntu. Icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Christo senze nizeye ko wumvise amashimwe yacu. Amen, amen. Mu minsi heze twaraganiriye yuko agakiza kadakoregwa, agakiza tukaronkera ubuntu. Narumvise umuntu umwe yagize commentaire aravuga yuko agakiza tutakaronkera ubuntu tugakorera, ariko ndumva ko ubwo hashobora kuba hariho n'abandi benshi biyumvira nkawe yuko agakiza gakoregwa tutakaronkera ubuntu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 26. Haravuga ngo ukugororoka kuva ku Mana. Ariko noneho ibyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kwarahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'iby'abavugishwa n'Imana, n'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Christo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo ugucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, uwo Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera, ayigigwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, none kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza uwizeye Yesu. Amen. Murumvise neza yuko Imana yaduhaye agakiza biciye mu maraso y'umwana wayo. Hinge ndababwire gato, Imana yihishuriye abayuda, irabihishurira, hanyuma ibashiriraho ibyagezwe. Ibyo byagezwe byarabananiye byose, byarabananiye ko ntibabyujuje. Umuntu wese kugira ngo ababarirwe ibyaha yatanga ibimazi by'amaraso, yatanga ibimazi by'amaraso by'intama, by'inka, ariko bakene birirwa biruka inyuma y'inyoni, bakazana inyoni zibona utakomerekeje ngo zitagira agasembwa. Cyari igikorwa kigoye, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana iravuga ngo nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yoshobora gukora ngo jewe kimpimbara. Biba ngombwa kugira iki?
itanga ikimazi c'umwana wayo amena amaraso. Ico kintu twaranakivuganye. Yesu Kristo nta cyaha na kimwe yigeze akorera muri iyi si. Yabaye hari umugororotsi, ibyagezwe byose aravyuzuza, yaje kubishitsa. Gushitsa no kuvuga iki? Yaje kuvyuzuza kuko nta muntu numwe yujuje ibyagezwe. Byarabananiye. Yesu we yaje kuvyuzuza, yaje kubishitsa. Yabaye muri ino si atacagezwe na kimwe atuzuza. Byose yaravyuzuye, yarabishikije kuko byose yaravyubahirije. Haleluya. Bico catumye amaraso yiwe ayamenye yahimbaye Imana. Haleluya. Kuko nta gasembwa amaraso yiwe yarafise. Mumenye ko n'ibikoko bica yapfa bitabishaka ko nta gikoko cyashaka gupfa. Mugabo we Yesu amaraso yiwe yamenye amaraso yo mu mutima wiwe, aravuga ngo ndayamena kugira ncungure umwana w'umuntu, ayamena bikunze. Haleluya, haleluya. Rero hinge nkubwire, umva ngaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo bose bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twese twakoze ibyaha, nta numwe yashoboye gushikira ubwiza bw'Imana. Uwashoboye kubishikira ni Kristo. Haleluya, haleluya. Nawe amaraso yiwe yahimbaye Imana. Amen. Amaraso yiwe yahimbaye Imana, abikimazi kizima cyahimbaye Imana. Rero aravuga ngo batsindanisha ngo n'ubuntu bwayo ibibahereye ngo ibiduhereye ubusa. Haleluya. Kuko hinge ndakubwira, umunsi ukizwa, umunsi twese dukizwa, nta kintu na kimwe wakoze. Waragiye mu ishengero, baravuga ijambo ry'Imana, hanyuma baraguhamagara uri umunyabyaha, uri umusambanyi, uri umusumu, uri umwicanyi, uri ikintu cyose uri umunyabyaha mutuku. Hanyuma ijambo ry'Imana rikagukora kubw'ubuntu bw'Imana. Hama ukavuga ngo Mwami Yesu ndakwakiriye, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ukamwizera uti ibyaha byanje ubimbabarire, ibya kera byose ubimbabarire, ibyo nakoze n'ibyo ntazi byose ubimbabarire. Uhinduka umukizwa. Hari ikindi kintu twakora? Nta kindi. Mugabo ikintu cyitwa guhinduka, icyo ni uruhara rwawe, ni uruhara rwawe nanje. Haleluya. Kuba transforme, guhinduka, gusa na Kristo, nibyo tuharanira. Naho nyene niki uba umuntu agira umwete. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwayironderana umwete, Imana nitwayironderana umwete turayibona. Haleluya. Bisigura ngo nugusenga, nukuba mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridukuza, niryo ridutransforma, niryo riduhindura. Haleluya. Tukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mugabo agakiza ni kubuntu. Haleluya. Ngo dutsindanishwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu igihe umwemeye, haleluya, igihe umwizeye, uhinduka icaremwe gishasha. Akagufuta mu gitabo c'urupfu, akakwandika mu gitabo c'ubugingo. Icete cakwagira akagitabura. Haleluya, haleluya, akagitabura. Kuko narababwiye ngo umuntu wese avuka afise icyaha c'inyanduruko ku buzima bwiwe. Umuntu akigukurako ninde? Ni Yesu Kristo, umunsi umwizeye. Haleluya. Kandi umunsi umwizeye nta kintu na kimwe wakoze. Haleluya. Nta kintu na kimwe uba wakoze. Rero abantu biyumvira ko agakiza gakorera, ntako wokorera, ntabyo woshobora, ariko wakoze igikorwa cyo kugucungura ni Kristo. Niwe yamenye amaraso yiwe atagira gasembwa, hama ubona gucungurwa n'amaraso yiwe. Wemegwa kubera wizeye amaraso yiwe. Haleluya, haleluya. Rero nico gituma nababwiye ngo agakiza ntawo gakorera, ariko kuhinduka no gusa na Kristo urabikorera. Haleluya. Haleluya. Uteza kubaho ubuzima bugaragaza Imana muri wewe. Ari navyo tumaze imisi turiko turiga ko umuntu wese afise uruhara rutuma asa n'Imana. Haleluya. Ivyo navyo urabirondera. Habaho kwibabaza, habaho kubikorera. Amen. Kugira ngo ushobore gutsinda, umwasa duhora iruhande. Ntashaka ko tugaragaza ubuzima bw'Imana. Amen. Ariko turabiharanira. Amen. Nguwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Haleluya. Ibyaha bya kera, ibyaha byacu byose Imana ibitera he mu bwobo gukwibagirana. Haleluya. Ikakwandika, ikakwakira mu bana bayo, ikagushira mu ruhongore rw'abana bayo, ukava mu banyabyaha ukaja mu bagororotsi bayo. Wiciye he mu bise by'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ntuburanahinduka, ubukiri wa wundi, ubukiri wa wundi.
kuko ntumbwire ko umunsi wakira agakiza ucunesha byose. Niba wari umusambanyi kuko uraro wihebye, niba wari igisuma kuko uraro bihebye, n'urugendo. Ndugendo ugenda uratika uyu munsi, ejo ukanesha iki, hirya ejo ukanesha iki. Haleluya. Kuko ugenda ukura mu ijambo, niko ugenda uhinduka gusa na Kristo. Si ibintu raro wakiriye umunsi umwe. Rero bisigura ngo agakiza tukaronkera ubuntu, ariko guhinduka harimo ikiguzi. Haleluya, haleluya. Ngo no kugira ngo yerekane ukugoroka kwayo muri iki gihe, ngo ibe igoroka niyitsindanishiriza uwizeye Kristo. Haleluya. Uwizeye Kristo aratsindanishirizwa, ntatsindanishirizwa n'ibikorwa byiwe. Usomye no ngaha hepfo urabibona. Haleluya. Ngo none rero ukwihaya kuri hehe? Wo kwihaya iki? Wakoze iki kugira ngo uhabwe agakiza? Nta na kimwe. Ni ubuntu bw'Imana. Imana irakubwira, mwe muyera arakumurikira. Haleluya. Ijambo rikagukora ukumva ukozwe, ukemba wifuza kwakira uyo mwami ngo agukize nawe. Haleluya. Ubeho ubuzima bw'Imana. Mbega ngo umviriza, ngo none rero ukwihaya kuri he? Kwabujijwe n'ibyagezwe ki? Mbega n'iby'ibikorwa wakoze ngo habanama. Kwabujijwe n'iby'ukwizera, ngo nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanirishwa no kwizera. Ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Haleluya. Nurinda kwiyumvira ibikorwa byanye n'ibyo wakoze kwibaza ngo je nakora ibi ngo niho Imana izonyemera. No. Haleluya. Uzokwize, Imana izokwemera kubera wizeye umwana wayo. Amen. Kubera ibikorwa wakoze. Hariho abantu by'ukuri bakubarira ko bakora neza, ko bafasha imfubyi, ko bagira ibinabiri. Nagira ndakubwire ngo ibyo si byo bituma utsindanishirizwa. Utsindanirishwa n'amaraso ya Kristo yamenetse atagasemba. Haleluya, haleluya. Niyo azogutsindanishiriza. Ibikorwa ni byiza cyane, ariko ibikorwa bitagwira ukwizera biba bipfuye. Kandi ngo n'ukwizera, wamaze n'ukwizera ntubu umuntu akora naho nyene si byiza. Umuntu yakijijwe yizeye umwami, nuko ibikorwa navyo nyene abishiramo, kuko navyo bituma Imana igira iki, ishimagizwa. Haleluya. Byose rero biri complementaire, kimwe ntikikwije, ariko byose ukwizera n'ibikorwa bikwiye kugenda bibangikanije. Haleluya. Ndizera ko muvyumvise ko agakiza nta ugakorera, ntiwo bishobora. Haleluya. Abagerageje nta numwe yabishoboye, kuko ngo Imana ngo niyo yitegereje abamarayika mu ijuru nibiremwa. Haleluya. Ngo ibona ngo batagororotse. Ibaza abamarayika baba mu ijuru badasonza, badahura n'iyisi yuzuyemo intambara, yuzuyemo ibyago, yuzuyemo abagizi ba nabi, bobo ni miyaga. Ariko ngo ibacishijemo amaso ibona batagororotse. Mbwira we igikorwa wokora ngo Imana ikubona urugororotse. Rero amaraso ya Kristo niyo tuma twemegwa tukaba abana b'Imana bashingirwa intaye nayo. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha. Mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Urukundo badukunze rurahebuje, imbabazi batugiriye ntizirondoreka. Waduhaye umwana wawe, tuzokwama tubishima. Mana personnellement nzokwama nshima amaraso ya Kristo, kuko iyo ataba amaraso yiwe ntitworaza ijuru. Iyo ataba amaraso yiwe ntitwari kukumenya. Iyo ataba amaraso yiwe ntitwari kuba baraganwa nawe. Ariko uyu munsi twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru kubw'urukundo rwiwe n'imbabazi ziwe. None mwami wanje ndagushimira, ndagukunda, ndakuninahaza, ndakuririmbira ishimwe. Uri umwizigirwa kandi uri umukunzi mwiza, uri inshuti nziza idahinduka, ntuzokwigera uhinduka na rimwe, kuko uko ari urejo ni kuri uyu munsi kandi no kuzohora. Urakoze nyaguhora ku ngoma, utahuza abantu mpemu yera. Jewe mvuze make, ariko weho nzi neza ko iyo ubivye imbuto mu mutima w'umuntu komeza kuyivomera. Muvomerera imitima yose iri kwirakirira ijambo, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe abaye Imana yacu. Urakoze, urakoze, urakoze mwami. Haleluya, haleluya, amen.